Ndabaramukije ndayifuriza amahoro y'Imana. Ni muri ca kiganiro Bibiliya ivuga iki, muri kumwe na Pasteur Cyril Nitunga. Ndanezerewe rero kuri uyu mwanya ko tugomba tubandanye ku bitabo bigize Bibiliya, turaba ico Imana yavuganye n'abantu bayo kuva kera, kandi ikavugana n'abantu kugira ngo ukurunganira uzogenda rukurikirana, abantu bazokwame bavuga bati mbega Bibiliya iriko iratubwira ku gishika uyu munsi. Uyu munsi rero kubiganiro bigira gatatu, reka tuvugane ku bitabo bibiri vya Mose, igitabo cyo kuvayo n'igitabo c'Abalewi. Igitabo cyo kuvayo utangiye kugisoma ubona amajambo nkora mutima aho Abisirayeli bari mu buja. Abisirayeli bari bababajwe cyane n'igihugu ca Egiputa. Aha ubisomye mu gice ca kabiri kuva ku murongo wa 23 gushika umurongo wa 25 havuga ngo haheze igihe kirekire umwami wa Egiputa arapfa. Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja, baraboroga. Ugutaka kwabo batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu, Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona ko bameze. Ibi bice bibiri vya mbere bitangura ubona Imana ibabaje cyane n'ingene Abisirayeli bariko barababazwa uko bahari hageze igihe baraboroga, kuko abami bari bamaze gupfa, bari bazi Yosefu, hanyuma hacahaza abandi bami batazi Yosefu, ahubwo iryo hanga ry'Abisirayeli baca batangura kuginuba. Rero ibice bibiri bitangura ubibonamwo amarira, ubonamwo amaborogo, ubona Abisirayeli by'ukuri bariko bararondera ko Imana batabara. Mugabo igitabo nari kubivuga mu gutangura cyanditswe na Mose. Ibitabo byose uko ari bitanu, Itanguriro, Kuvayo, Abalewi, Guharura, Gusoma byagezwe, byanditswe na Mose. Hanyuma igihe yavyandika ni bakivuye muri Egiputa, hamwe n'ibihe byose babaye mu rugaragwa, n'urugero canke n'igihe c'imyaka 40. Hanyuma mu gitabo rero mu bigabane bikurikira tubona Imana itoranya Mose, ikamuhamagara kugira ngo azogende rokore ihanga y'Abisirayeli. Imana imutoranya mu buryo budasanzwe, aho kimaze imyaka 40 ari mu bwami ari ku kirimba kwa Farao. Yaramaze gutegurwa nk'uzo musubirira, mugabo amenya amakuru y'ingene Abisirayeli abantu biwabo bababajwe, hanyuma acagira ishaka y'ingene borokoka, y'ingene botabagwa. Mugabo iryo shaka risharihurirana bamaze kumenya imigambi yiwe. Hanyuma Mose acarahunga, ahungira mu bugaragwa, agenda kuba kwa Yetiro, amuragirira umukuku w'intama. Rero hageze igihe imyaka 40 irahera muri ubwo bugaragwa, niho rero usoma mu gice ca gatatu ngene Imana ihamagara Mose kugira ngo agende kurokora Abisirayeli. Kuva rero gice ca gatatu gushika gice ca 11 ubona Imana ngene irungika Mose na Aroni kugira ngo bagende kwemeza Farao ko yorekura Abisirayeli kugira ngo bagende guhimbaza Imana yabo. Hanyuma Mose kandi ubona Farao yaramwankiye, hanyuma haraba ibyago vyinshi. Mugabo ku gice ca 12 niho ubona ko habaye ikintu kidasanzwe, aho Imana yavuze ati ibihano rero mpaya Abayuda birarangiye, Abanyegiputa ubu ngoma ntangi hano ca nyuma bashaba barekura, kubera abana b'imfura baraza gupfa ku miryango yose y'Abanyegiputa. Mugabo mwebwe kiza kubakiza nuko muza gufata umwagazi mukawubaga, amaraso yawo mukayashira ku bishimajyango canke ku miryango yanyu y'inzu, niho muza kurokoka. Kuri 12 rero hatwereka ngene Abisirayeli barokotse. Ico cago kikagenda ku nzu z'Abisirayeli z'Abayuda bose kikabahonya, mugabo kigeze kuba Bisirayeli kikarengana, kibonye ico cago kikabona amaraso kuri iyo miryango. Cari igicapo gikomeye cyane ko abantu bazocungurwa n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, n'amaraso Yesu Kristo.
ni igitangaza ngene Imana ari vyahisemwo nuko bitahura ntawo bitahura mugabo nuko vyakozwe aho Imana itanga umwagazi kugira ngo abantu kereye uwo mwagazi bashize amaraso kuri ico bishimajyango byabo babone kurokoka. Amajambo akurikira Abisirayeli ningene bahavuye bava mu minwe ya Farao. Kwica 13 gushika 15 ubona ngene Imana irokora Abisirayeli ikabakura mu minwe y'ubuja, ikabakura mu minwe ya Farao, hanyuma ikabashikana ikabajabukana ikabashikana mu bugaragwa. Byukuri igitangaza ca mbere ningene bajabutse ikiyaga gitukura. Byabaye mu bushobozi budasanzwe, byabaye mu bubasha bukomeye cyane. Aha uhabonamwo ububasha bw'Imana, uhabonamo ubwizigwa bw'Imana, ko Imana yari yarasezeraniye Aburahamu ko uruvyaro rwiwe rutazoguma mu buja, mugabo hazogera igihe bakambuka bakaza mu gihugu c'isezerano. Hanyuma uri kurasoma mu gitabo cyo kuvayo, hariho igice ca 18 gikunze kubera igice kidasanzwe cyane cyane abantu b'abarongozi, ngene hageze igihe Mose imanza zose akaba ari wazica, abantu bakamutondako kuva mu gatondo gushaka umugoroba. Igice ca 18 rero cerekana ngene Yetiro sebuko yaje aramuhanura ati oya suko bikogwa Mose mukwe wanje, abantu nubaha ibikogwa, bamwe ubaye kuganza abantu 10, abandi ubaye kuganza abantu 50, abandi ubaye kuganza abantu 100, abandi ubaye kuganza 1000, gutyo gutyo. Ico cabaye igicapo kidasanzwe catumye abantu benshi bacisunga mu ntwaro z'igihugu, mu ntwaro z'amashengero, mu ntwaro za gisirikare, aho usanga uburongozi bugabuwe ku ngero zitandukanye. Hanyuma mugabo igitabo cyo kuvayo ubwa mbere twamaze kubona ko kivuga cyane ingene Imana yarokoye, yacunguye Abisirayeli ikoresheje Mose. Mugabo ikindi ca kabiri gikomeye cyane tubona muri iki gitabo ni ingene Imana yatanze amabwirizwa. Ku gice ca 19 igice ca 20 Imana imaze kubajabukana kiyaga gitukura, bagashima Imana yaciye barongera ku musozi Sinayi, hanyuma kuri uwo musozi Sinayi ibabwira amabwirizwa azobagenga. Ni ukuvuga Imana irivuze iti ndemeye kubajana, ndemeye kubabera Imana yanyu, mugabo hari ico musabwa, murasaba kungororokera kandi urutonde rw'ingene je ngororokerwa n'uru. Reka akarero dusome kuvayo 19 ku murongo wa 6. Haravuga ngo kandi muzomubera ubwami, ubwoko bw'abaherezi, ihanga ryera. Ayo majambo ube ariyo ubwira Abisirayeli. Kija 19 igice ca 20 tubona Imana itanga ivyagezwe, kubera yavugiye iti muzombera abantu banje, mugabo hari ico musabwa, murasabwa kunyumvira, murasabwa kungorokera. Kuvugwa rero Abisirayeli bashobora tangura urugendo go mu bugaragwa, mugabo baca batangura kuza barakora ivyaha. Tuzoyibona cyane cyane tugeze mu gitabo cyo guharura, mugabo ngaha ubona Imana ibahaye amabwirizwa yo kubahiriza. Hanyuma usonye mu gitabo cyo kuvayo 24 umurongo wa 27 havuga ngo araheza yakira igitabo c'isezerano agisomera abantu, baramubahera bati ivyo uhora havuze byose tuzobikora kandi tuzomwumvira. Maze Mose yakira ya maraso ayamija abantu, arabarira ati ngaya maraso y'isezerano uhora asezeranye namwe nkuko ayo majambo yose ari. Ngaha tuhabona amajambo adasanzwe, aho aya masezerano ajanye n'ivyagezwe Imana iyashirisha ko kashe, yashirisha ko ikumu mu kubwira Mose ati cubaga rero ibimazi, hanyuma aya maraso uyamije abantu kugira ngo bigaragare ko iryo sezerano n'isezerano ridasanzwe Imana isezeranye hagati y'abantu nanje. Igitangaza ngene Imana kugira ngo amasezerano abe ihamagarira abantu kugira ngo bashize amasezerano yama ishiraho amaraso kugira ngo abe ikimenyetso cy'isezerano. Muri kino gitabo rero
ikindi kintu tubona gikomeye ni kuva ku gice ca 25 guheza, tubona Imana iha amategeko, iha urutonde Mose rwo kubaka ihema ry'isezerano hamwe no kubaka isanduku y'isezerano. Mu by'ukuri ico ryari ihema umuntu yoregeranye n'urusengero uyu munsi, aho Abisirayeli bategeza kuza gukoranira, aho Abisirayeli bari bahamagariwe kuza gutangira ibimazi, aho Abisirayeli bari bahamagariwe kuza guhimbariza Imana. Rero imuha urutonde rurerure, hanyuma iramubwira iti nimubake ihema rimeze uku nuku nuku nuku. Iryo hema rero igitabo c'Itanguriro gisozera mu gice ca 40, ubona ihema bahejeje kuryubaka, hanyuma ubwiza bw'Imana bugaca bumanuka muri iryo hema. Iki gitabo rero gisozera neza, gisozerana ubwiza bw'Imana. Biravuga ko ubwiza bw'Imana bwamanutse, urusomye mu gitabo cyo kuvayo imirongo ya nyuma ihereza 40 kuva kuri 34 gushika kuri 38, havuga ngo maze ca gicu gipfuka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uhoraho bwuzura mu ihema ry'imbere. Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro kuko ico gicu cari kuri ryo, n'ubwiza bw'Uhoraho bwuzuye muri iryo hema ry'imbere. Kandi mu rugendo rwabo rwose ico gicu kivuye kuri iryo hema kigasubira hejuru y'Abisirayeli, baca kivuye kuri iryo hema baca bafata inzira. Ariko iyo ico gicu kidasubiye hejuru ntibagenda gushitsa ku munsi gisubiye hejuru, kuko ico gicu c'Uhoraho ku murango caba kuri iryo hema, mw'ijoro kikabamwo umuriro imbere yabo inzu y'Abisirayeli bose mu rugendo rwabo rwose. Aha tubona ingene baheje kubaka ihema ry'isezerano, ihema ry'ibonaniro ni isanduku y'isezerano, bamaze kuyinjiza ingene ubwiza bw'Imana bwamanutse, no kuvuga Imana irabashimiye iti ihema ry'ibonaniro mwaryubatse, kandi aha niho nzohora mvuganira namwe. Rero igitabo cyo kuvayo tubona ingene Imana irokora abantu bayo, tukabona ingene Imana itanga ivyagezwe, mugabo kandi tukabona ingene ibasaba kubaka ihema ry'ibonaniro, ihema kugira ngo Imana izohore ivuganira nabo muri iryo hema. Mbega nibiki umuntu yo kwiga muri kino gitabo uyu munsi? Icambere umuntu abona ubwizigwa bw'Imana, ingene Imana yari yarasezeraniye Abisirayeli ko cyane cyane Aburahamu, Isaka na Yakobo ko bazoja n'ivyo mu gihano mu kinyago, mugabo ko bazogaruka hanyuma Imana ikabazana mu gihugu c'isezerano. Cyo ni cambere. Rero tubona Imana ishikiza isezerano. Hanyuma ikindi tubona ububasha bw'Imana, ingene Imana ari umurokozi, ingene Imana ari umucunguzi. Ubwo bucunguzi twaraburonkeye muri Kristo, kandi nawe nyene yaje ari umwagazi, kandi nawe nyene yaje atanga amaraso yiwe. Nkuko Abisirayeli barokowe n'amaraso y'umwagazi, niko natwe uyu munsi turokogwa n'amaraso Yesu Kristo. Hanyuma ikindi tubonamwo ni ingene Imana itanga ivyagezwe. Imana yacu ni Imana y'urutonde, ni Imana itanga ibisabwa kugira ngo abantu bagendane nayo. Hanyuma iyo umuntu yizeye Yesu, iyo umuntu yakiye agakiza, Imana iramushoboza kugendera mu buzima bwejejwe, mu buzima buhimbara Imana. Hanyuma ikindi tubona ni ingene Imana igomba kugerera mu bantu bayo. Imana iragomba kugerera mu bantu bayo, aho tubona nkuko yubatse ihema ry'ibonaniro, abantu bakaza bagakorana, Imana yaganira nabo. Uyu munsi Imana iragomba kuba mu bantu bayo. Uyu munsi hari igicapo c'ingene ishengero rikorana, hanyuma abantu bakaza bagasenga, bakabona ubwiza bw'Imana. Mugabo saho nyene gusa Imana ibonane n'abantu bayo. Imana iri mu mitima yacu, Imana iri mu miryango yacu, iyo tuyihaye kaze iri kumwe natwe. Iki gitabo rero gisozera neza, gisozerana ubwiza bw'Imana, Imana iri mu bantu bayo. Hanyuma nkuko nari nabivuze, muri kino kiganiro tuza kuvuga no kuri kino gitabo c'Abalewi, turaza kukivuga ko amajambo makeya. Igitabo c'Abalewi ni gitabo naco kivuga ahanini ku baherezi, kikavuga ku vyagezwe vy'abaherezi, kavuga amategeko yo mwihema canke amategeko ajanye n'amakoraniro y'abera.
igitabo c'Abalewi hariho ijambo ngenderwako canke umurongo ukomeye uri muri kino gitabo. Ni igitabo kivuga ku kwera kw'Imana, ni igitabo kivuga ingene abantu bahamagariwe ubuzima bwejejwe. Ni igitabo usomye mu Balewi nk'akarorero 19 ku murongo wa 2 havuga ngo mube 19 murongo wa 2 havuga ngo mubabera nkuko nanje nduwera. Rero uri kurasoma iki gitabo ikintu ciganje cyane nukwera kw'Imana, ingene Imana badapfa kuyegera. Imana yashizeho urutonde rukomeye cyane kw'ingene abantu bayegera. No bahakarorera ingene ihema ryari ryubatse. Uri kurinjira indani hariyo ibikoresho bitandukanye mugabo hanini byerekana ko kugira ngo urinde ushikira intebe y'ubuntu aho Imana ivugira hari isanduku y'isezerano byasaba urugendo runini. Warinjira mu muryango w'ihema, hanyuma ukabona igicaniro cyo gutangira kw'iyumazi, mu nyuma ukabona igikarabiro, mu nyuma ukabona imeza y'imitsima, mu nyuma ukabona igitereko kw'amatara, mu nyuma ukabona ikindi gicaniro cyo gushirako umubaga umota neza, mu nyuma ugashobona gushikira intebe y'ubuntu iriko isanduku y'isezerano aho Imana ivugira. Ivyo rero si umuntu yashikayo wari wese, hashikayo umuherezi, kandi aho umuherezi yashikayo rimwe mu mwaka, umuherezi mukuru. Ivyo byose byerekana iki? Byerekana urutonde rw'Imana ubwitangaza, ingene Imana mu kuyegera, ingene Imana mu gusengwa ifise umurongo bikurikizwa. Hanyuma muri kino gitabo kandi c'Abalewi ubona hanini hari ibintu byo gutanga ibimazi cyane, gutanga ibimazi by'amashimwe, ibimazi byo gusaba imbabazi, ibimazi bitandukanye. Mugabo umurongo nyamukuru ugaragaramo nuko kugira ngo umuntu yegere Imana ayegera hatanzwe ibimazi. Reka dusome mu gitabo c'Abalewi 17, dusome imirongo mikeyi turabe ingene ibi byo gutanga ibimazi biri ku mutima w'Imana n'ingene n'icimana yari kuyabironderamwo. 17 kuva ku murongo wa 5 n'uwa 6 na 11 havuga ngo ivyo no kugira ngo Abisirayeli bazozane amashikanwa yabo, ivyo bahora batangira mu gahinga, babinzanire umuryango w'ihema ry'ibonaniro, babihe umuherezi, babinshikanire kw'ibimazi vy'ishimwe. Uwo muherezi aheza mije amaraso ku gicaniro canje kiri umuryango w'ihema ry'ibonaniro, aturire ibinure ngo bibe umubabwe umota neza. 11 kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso, nanje nshinze ko aba ku gicaniro ku bwanyu, ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ari impongano kubw'ubugingo buri muri iyo. Amen. Ngaha tubonye ngene Imana yagenye ko kugira ngo yegerwe hatangwe ibimazi, hanyuma abantu bakabona kubabarirwa ivyaha, abantu bakabona kwemerwa n'Imana. Ico gicapo cagiye kirakoreshwa mu bihugu bitandukanye canke mu moko atandukanye, aho abantu kugira ngo basenge babanza gutanga ibimazi, hanyuma bakabikora nabi. Hari naho batanga n'ibimazi vy'abantu, mugabo ivyo vyose kwari nkuko bakaba barondeza, mugabo kuri nyezina nuko Imana nuko Imana hari umurongo yashizeho. Umurongo yashizeho nuko abantu kugira ngo begere Imana bibasaba ko babanza kwizera ikimazi catanzwe arico Yesu Kristo. Yesu yaje nk'umwagazi w'intama w'Imana, atanga amaraso yiwe. Hanyuma rero abantu kugira ngo begere Imana bibasaba ko begera iyo Mana bibiciye muri Kristo. Kandi tuko turasoma amajambo y'Imana mu bice bitandukanye, tubona baba abizera bisaba ko abanza kwizera Yesu, bakabanza kwizera ko amaraso ya Yesu Kristo yasheshwe ku musaraba ariyo abeza, hanyuma bakabona kwemerwa n'Imana hamwe no kugendana n'Imana. Rero igitabo c'Abalewi muri make nivyo cerekana urutonde runini cyane rw'ingene kwegera Imana bitoroshe, bisaba bimazi, bisaba kwitonda cyane. Mugabo cari gicapo c'ingene Kristo azoza akatubera ikimazi gikwiye, akatabura na ca gihugu cari kingiriye ahera cyane.
bigatuma twebwe uyu munsi tutabanza kurengana ubwo rukurikirane rw'ibyasaba kugira ngo abantu bashika hera mugabo bisaba ko twizera Yesu kugira ngo tubone kwegera Imana. Nuko rero reka kino kiganiro tubigarukirize ngaha tuvuga tuti Imana irera kandi abayegera bakwiye kwiyeza, bakwiye kuba bejejwe, kandi ko muri Kristo ariho twakira ukwezwa, twakira kwegera Imana twemewe. Imana ibahezagire.